Nyakubaha muvyeyi wacu je maze kwinjira ngaha. Mheshimiwa mzazi wetu mimi nilipofika hapa. Nalimaze imyaka indwi nkijijwe ruguru mugambo nakumenga nkijijwe lejale. Ariho mushenga nasengera ko ndabwira pasiteri ivyo yambarira. Kanisa nikamwambia pasiteri wacu chambarira ngo ariko arakuzimiza. Eti uko nakupoteza. Eti ule mwana namjua. Pasiteri. Ico gihe cyatumye nshanje yaciye agura ipikipiki. Alipita nanunua pikipiki. Dusubire nga wacugira iki? Inyuma y'ipikipiki nayirose maze kugura parcela. Niliuza parcele. Maze kusombesha amatafari makeyi. Nishasombesha matafari. Mabati yo kuyubaka ari mu nzu. Mabati ya kujenga. Kandi muri uyu mwaka nyene. Tena ni uyu. Agomba yubake muri uyu mwaka nyene. Giro mwicaranye. Ubwo nturi kurasamara ko abandi bariko barayora. Hauko unazubabo na wengine wako wanazoa. Maze kwinjira ngaha. Nilipoingia hapa. Nali mfise ibibazo birebire. Nilikuwa na matatizo marefu. Atani ico ndumva, atani ico ndabona. Sioni chochote. Numva ntangwe kuremuruka umubiri wose. Siasikia chochote. Agishika araremuruka inzu y'Imana. Adika nyumba ya Mungu. Kuva rero uwo mwanya abagezi twagenera bakambaza. Ngo newe ngo amafaranga uri kuyakura. Nukuri je siniba. Nuko mwe mwase gusenga. Ingo namanuka nvanda barihira musenga. Nawe usigaurira abandi moja. Wengine. Amene. Hama rero taturimanukira n'uyu yaciye arara ruguru tumanutse acambira ngo ngo ndakwereka handi rero utora ibikwiye tuca twajana ku musozi hari ejo uca muratugana no ku musozi ngaho mu gisagara narakiriye reka rero nduge ku musozi wa Mahanahimu nawo my god bariko ndabona umwana ngo yarageze kuvuka mtoto alikuwa twainda y'umwana w'umuhungu ivyo ni ivyambarira ubwiwe ivyo yendo alinambia ngo genda wibaruke eti nenda ukazae ico wakoze ngo waciye utuma protocole ulituma protocole akamuzanira impuzu akamletea nguo izo bamuzaniye nizinyene zenye walimletea kando hizo my god amashime cyane kuri Yesu Kristo yes Jesus what kind of testimony is this? Nimuzu nachenda mugurira nanguo nimemuuzia kugira ngo menyeshe umwana nimba bakwangiye ko uzobaho wambara imuzu prophet yagusubiza mtoto kama walikukatalia utaishi ukivaa nguo nabii alikununulia mwamubariye ngo camubandanya ku bitaro ntimusubire muhira yaciye alienda acha bantelefona akanipigia simu acambwira umukozi w'Imana ndongitse kwibaruka eti mtumishi wa Mungu ananituma na kuzaa nimba ari abashene college uyu numuvyeekologe sorry my god amashime cyane kuri Yesu niho yambarira ati cunzanire mpuzu rero niletee hizo nguo sasa ndatora vyangombwa vyiwe ibikoresho byose byari mu nzu vitumikisho vyote ndabijana no kuri Shaniki nikaipeleka kwa Shaniki bamaze kumushira mu bitaro nikakutana shanti mu hospitali kwenye wanazaliaga Shasanga nyene ararindiriye nikakutana amesubiri ncanditahira nikajende mbandanya gusenga kuko nari maze kuza ngaha nikaendelea kuomba bana nikaomba hari kwa gatandatu ilikuwa siku ya 6 Dimashe nshandaza ngaha siku ya inga nikaja hapa niho naza mu gitondo arambwira nti burya nta kintu ndabona nilikuja asubuhi akanambia sijaona chochote nchandaza ndegera mu protocole nikaja nikanongelea protocole ndamubarira protocole nti ivyo mu vyeyi wacu yatuye ku mama magiye kuri Shanike kwibaruka venye mzazi alikiri nubu ntaribaruka paka sahi ajaza jambo bambariye ntiyarahejeje neno walinambia protocole walinambia ishakamaliza muzoza mushinga intahe eti mtarudiaga kushuhudi nikaenda ntashe nilipoenda niho saa 6 y'umurango saa 6 hivyo dogiteri yazangwa aramubwira ngo bisaba ko baza kumugirira ibipimo hariya muri baho hariya kuri ntuze mu Kajaga ndo atamfanyia vipimo akenda cyo bamukoreye cyo walimfanyia abandi baguma babwira operation wengine walikuwa wanafanyia operation benshi ntibakuze bavukiye rimwe n'uyu hanyuma ngo icyo bamukoreye namba arotuntu duke bamukoreje ntavyo namenye kuna tubitu tudogo walimfanyia mimi sikujuaga nagiye numva ko sizere y'umugoroba mbwira ko Imana imuhaye umwana nilisikia sizere jioni amashemese muraheza kiwe mwese munabarikiwa nyote ubu rero ni wa mwana hivi usa ule mtoto ha ico ni cyambere ikindi Imana imaze kugukorera kingine Mungu alikuwa
yankoreye nitende. muri iri shengero Kingine Mungu alinitendea nahereye mwikani. ico gihe ngira inguvu Nilianzia hapo mva mu nikakuwa na maramvya nguvu. nyagirwa Natoka maramvya abo na duhuye roana. ndababwira ubutumwa bwiza Oye tunakutana na wambia ndababwira habari ko narose njema. ahantu umuvyeyi yanyitoreye Nikawambia nifata nkagumanza bangwaya ninakuja nkagumanza abantu kabambwira nabi nakuja unanitukana mbere ngaho harimo umwe mubambarira ko bidashoboka nataye murongo sinzi ko yovyivugira sijui kama naweza kavijisemea huyo mtu ari ngaha sinzi ko yokwemera kuvyivugira yuko hapa Ngwino uvuge ko abavuga nabi warahimuki. What is this? Abantu bose murahezagiwe. Ariko araza amashimeshi ariko araza. Abavuze n'abahusengera Ariko bagiye araza gusaba nimero amashimeshi. za papa. Jesus. Wamubwira iki? Wamubwira iki? ulikuwa unamwambia nini? Haleluya. Amen. Kuvuga uyu mupapa Huyu baba yakorera ahantu akorera alikuwa anatumika akaza akatubwira ahantu ku mbuga ngo ndafise ahantu nsengera anatuambia tena muhaze mwese mwohinda mukikuja mwote mtabadilika. nanzi ico gihe nasenga ati oya mwe mwarataye umurongo Na mimi namwambia Ivyo mmepoteza bintu njia. ntibibaho. Hivyo vitu havikuwagi. akavuga ngo umuntu yitwa Joshua Eti mtu anaitwa kumbe natwe Joshua. kenshi batubarira ngo ni umufrimason Na sisi alikuwa anatuambia mara nyingi eti ni Freemason. hama rero Kisha, umupapa twatera iyo nkuru tuki- abimbariye nkamwaraguriza Ananiambia Ucumvira uyo ni firimaso. yari mu buzima umengo si bwiza nari mvise akazi ico gihe kavuga ati je hako noja muri bino vuma nkora kuko uwo n'umwanya utakara pale ya kwenda hivyo fasali barabana nyakugera nitumike. nanze ngumaho Akaendelea ni hariho kama umushengo nasengera ko ndabwira pasteri ivyo yambarira kanisa Kuka nikamwambia pasteri wacu cambarira ngo ariko arakuzimiza eti uko na Ujya mugabo kupoteza. ndamuzi Eti ule mwana Ngo ni namjua. Freemason Ni tu. Freemason. Pastere. hama rero uyu arangobera irya mbere arandihira bisi ndazi irya mbere Nakuja mara ya kwanza. caye hariya Nilipoketi kule. ndayicaye n'ubundi nkumva umengo sivyo Nasikia kabisa sio Jenge kweli. tanabwira ati ivyo vyose pasteri yambariye nabonye Na mimi irambe ndasivyo nikamwambia venye pastor aliniambia ni Ambarira ewana kweli. nyamugomba kurokora ubuzima bwawe Kama- kuri umugenzi twamana shishaka ko no kwamura ivyamwa ahantu nawe ngo ubibure Sitaki nichume ukabona matunda pasi ntuvyemere wewe nona ukose. guheba ndaraba guheba uyu mvuga tereka ngende ndaha. Nikasema pale ya kumuheba huyu acha niende tu hivyo. Inshuti nyayo igukwegera Rafiki mzuri anakukokotea mahali. amashanda atangura Nikaanza ico gihe catumye nshanze yaciye agura ipikipiki alipita na nunua pikipiki. dusubire nga wacugira iki? inyuma y'ipikipiki nayirose maze kugura parcela Niliuza parcele. maze gusombesha amatafari makeyi Nishasombesha matafari. mabati yo kuyubaka ari mu nzu Mabati ya kandi muri kujenga. uyu mwaka nyene Tena ni huyu. Agomba yubake muri uyu mwaka nyene. Nataka ajenge Giro huyu mwicaranye. mwaka. Ubwo nturi kurasamara ko abandi bariko barayora. Hauko unazubaba na wengine wako wanazoa. Vuga ngo kuva uyu munsi tangura kuyora. Kuanzia Ndabona ugiye kuyora ivyo Imana yashize nga. Professor. Amaboko yawe ndayahezagiye. Ibirenge vyawe ndabihezagiye. Umufuko wawe ndawuhezagiye. Sakame ndayihezagiye. Kote yawe ndayihezagiye. Abavuze ngo awusengera siho bazofungura neza iwawe bace ba. Sit down, sit down. icyo nirata cyane nuko nabona agiye ndabwira ubutumwa wewe nilienda naambia ndabaha iyo njema. message benshi barangwanije ariko no munsi baravuga ngo Imana bafashe natwe tuzoyikora Wengi Bazoijako. walisikiliza, lakini walisema Ubu rero uvuga iki kuva utangiye Ama rero kwinjira? nanjye kugira mbone ko ivyo avuga ari ukuri acambarira ngo kugira utabagwe Ili ngo wamuvuga ngo kuriha birakugora ngo nzama ndaguhitana atamahera utanze nitakuwa na kupitua wakambira ngo haulipi niwoge witegure akampitana eti njia ntonze mbele. ngaha iya Mungu ine Nilipokuja hari itongo mwene wacu ryari ryamunaniye kugura kandi akora muri Buseko ediregiteri mukuru ku gatumba aho mvuka uyu baca bantelefona biva ngo mwene wanyu hahantu yananiwe uyu acambarira ngo kubera hajya ahantu usengera Kwa ajili ya kugira pale- werekana akantu k'agaciro ngo hagure ndamuranire ko atamahera mfise Directeur yananiwe akakubwira ngo wowe uhagure sambare kenyi. nakwambia Zikudaha. Amashukuru Yesu. Haleluya. hama rero uyu acambarira ngo uravuga yufise ndakugura Wewe sema yenye ico uko nani cyarangurana kukopesha. amafaranga atari make Akanikopesha pesa nanza sio. yo mfise ndakugura itongo ry'umuryango wagutse Nikauza- ahantu hava ngo kwa Kristiana agira gura ibintu nkabijya ndakura mishako seze kwandika
ndayabahereza urasokorora imizigo ndabahereza amafaranga. wa muhungu bagaye agiye kugura itongo abagusuzuguye bagiye kubona son of nature. Kuva rero uwo mwanya abagenzi twagenera bakambaza ngo newe ngo ayo mafaranga uri kuyakura nukuri je siniba nuko mwe mwase gusenga ingo namanuka nva ndabarihira musenga nawe usigaye urihira abandi moja. Amene. Hama rero tatulimanukira n'uyu yaciye arara ruguru tumanutse acambwira ngo ingo ndakwereka handi rero utora ibikwiye tuca twajana ku musozi hari ejo uca muratugana no ku musozi ngaho mu gisagara narakiriye reka rero nduge ku musozi wa Mahanahimu nawo. kuvuga mvuyeyo cantangira kubona abagenzi banyanka kubera ivyo bintu baze kunsaba ikigongo twabwana ngo uri mubi ngo kube bwa bundi wari umuntu mwiza ahubwo ntuzosana aho hantu ngo nace ngo twirabira karibu namwe mwirabira aho hantu ivyo bintu muhayora. Iyo niyo ntahi wanze mfise muno abakomye amashi reka Imana ejo ku musozi harabaye ibintu ariko Imana igomba ikora ibirenze gato today. Amen. Ubu rero uraryohewe ufise moto uko na moto ikinga nkagira kazi kandi ndi ku musozi nsubira inyuma umwaka wa 2024 urangiye waravuze nti ndabonye imikate ngaha ukiva ugishika nyene ugiheza gusenga hajya waciye uvuga ngo Imana ni urutonde ngo nk'ubu ngo mbonye imikate ngo rero abantu bazi gukora umukate uvyo bavyiza nuko bonyegera ngo tukavugana kugira ngo dutanguze projet y'imikate ili tuanze projet ya mikate ndiyumvira nikajiwaza ndanatinya nikaokopa narimaze mwako kazi narimaze inga ntango yako kazi nilikuwa na wiki inyuma y'ubwo ahantu nkorera barangwanije baravuga ko jewe ntovuga ko nsenga bararoza abakozi biwanje mugabo byarase bilikata kuvuga akazi kagenze neza cyane kazi ilienda vizuri sana biracagenda neza cyane biracagenda neza cyane sawa zaidi nishimira amavuta ya kino gicaniro ninajivunia mafuta hari Imana kuna Mungu n'abandi bose bagikekeranya ni mukuru gukekeranya nawe jewe bari barampebuye badaconzo imyaka 9 tuba ngaha dupanze tutabone yo bija ariko tuguma dusenga tulibaki tunaomba none murabaho bishobokeye naha nyene kwa hivyo inawezekania ni hapa aho bishobokera naha nyene somebody so inawezekania ni hapa mama uvugiki uranezere ndashima Imana cyane nashukuru Mungu sana mafuta y'umuvyeyi katika mafuta ya mzazi jewe kukijanye n'umwana kuhusu mtoto naraje nari nicaye hajya nilikuwa na keti pale uravuga ngo hariho abantu ntoshobora gukorako eti kona tusizika bave hasi ngo ndabasengera watoke chini ni waombe sanga aho mpagaze nasanze mpagazeho ndumwe nilikuwa nsema mama mmoja urambaza ngo mama ngushaki eti ukaniuliza mama unataka nini nshaka usengere nataka uniombee uravuga aba bose baje ngaha basaka ndabasengera aba wote wako hapa wanataka niwaombee vuga ico wipfuza sema chenye unataka kabisa ndakubwira nti nikakwambia inda y'umwana yararenze kuvuka mimba ya mtoto imekawia kuzaliwa warambwiye nti umwana arakomeye n'umwana w'umuhungu ukanambia ndamukorera ecography kubuntu tena ni mtoto mwanaume ndashimira Imana yo mwijuru uko nahora mbyara abandi bana gisi nilikuwa nazao wengine ilikuwa muujiza kuko ibise byamaze ko nk'iminota 30 canda muvyara machungu yalikuwa kama dakika 30 tu nikapita nazaa amashimeshi cyane nk'abantu bamanagise n'imisi 3 mari gukoma amashigira ngo ubuntu bubatumbe wanakuwa machungu kama siku 3 wewe waciye ukurikirana uyu jewe ibyanje mbere novuga yuko ibyo ngaha sinzi ko nobivuga ko byabaye ibintu birebire cyane mimi hapa sijui gisi ya kubisema maana bilikuwa vitu birefu sana nofata nko kumenga ni nk'Imana yadutoranije kuko niyo tuva ku gatumba tuva hamwe kandi naho tubaye ubunyene tuba hamwe na hivi tunaishi pamoja jewe nkiri ruguru naje mvuka mu Kayanza na mimi mzaliwa wa Kayanza narindi umuntu nyene akora ibikorwa byinshi kandi by'ama business kandi agakomera ariko bikarangira bibaye nabi nilikuwa mfanya biashara vitu vikubwa na kuvinesha vibaya abansi bakampagurukira ni adui wananirukia na matatizo gushika ho dutuzwa n'umuryango ndawimura ndawuhungisha baka nikahungisha familia jewe ndi umupapa w'umugore umwe n'abana 4 abakobwa 2 n'abahungu 2 niko baba wa mke mmoja na watoto 4 ngaha mu Marambya mu kwezi kwindwi
Nilifika Maramvya mwezi wa umuryango 7. nca ndawumanura mu kumunani Familia ikashuka mwezi atako wa 8. turi ata nico twobona twifashisha Hatuoni nakimwe hata cha mu kujisaidizisha. kwezi kw'icenda niho yambwiye ati dutemberere Bujumbura. Mwezi wa 9 akanambia tembelee Bujumbura. nta programa yo kuja gusenga twari dufise. Hatukuwa na Muga orodha. tumaze gushika kuri Kotebu Tulipofika Kotebu carambye ati jati je ndafise ahantu nigeze gusenga yasenga aho muri Emmanuel nyene yaravuze alikuwa kingalika na jamaa. ni mukinama ati Eti nta ni yindi Kinama. shengero two kwinjira Hakuna ingine kanisa ngo tugume tutaingia. tubanza kubandanya mu Twende Kinama. kwanza Kinama. Nca ndamubwira ati hogi tugende. Nikamwambia twende. Nyakubahwa muvyeyi wacu je maze kwinjira ngaha. Mheshimiwa mzazi wetu, Je mimi nilipofika hapa. narimaze imyaka 7 nkijijwe ruguru mugambo nakumenga nkijijwe reja Mimi reja. nilikuwa miaka 7 nimeokoka Birimani, lakini naona kama Yewe, naokoka reja maze reja. kwinjira ngaha Nilipoingia hapa nari mvise ibibazo birebire nilikuwa na matatizo ata nico marefu. ndumva ata nico ndabona Sioni numva ntangwe chochote. kuremuruka umubiri wose. Siasikia chochote. agishika araremuruka inzu y'Imana Katika nyumba ya umubiri Mungu. wose. Jewe imyo myaka yose namaze indwi nkijijwe nta gikorane na kimwe nari bwigere njama. Iyo miaka 7 Jewe yote ariko nigiye ngaha muca ndahamaze imisi muca mugira igikorane mulifanya mkutano kimara imisi indwi. ya siku 7 Wanyuma twaza kugurura ku musozi. ya mwisho. Nari mvise amahera atarenga imengi ibihumbi 190 nari naciye aha 109 nari naciye aha. Nilikuwa na 109,000 Kona mabisi nimepata. yarana Kenye. Jewe umudamu ndamubwira ati jewe urabona ko hariya hansaba déplacement ndende. Nikamwambia mke wangu pale Ariko kubyiza nahabonye ntuzobura uguha akazi mufungure. Hautakosa Nanje kupakaza. yazotuma hera ico gikorane ndagikore ndakimale. Na mimi nenda mkutano niomalize na kumlipa niende. Naraje ndari ama déplacement Nililipa gushika ndasigara madeplacement. atanu gwasha mfise na rumwe. Nikamaliza mkutano sina hata 5 Bigenze kabisa. uko jewe naguma nsanga umudamu Imana yamukiriye inzira yarose umuntu amuha akazi nkabona turafunguye Mke wangu Mungu alikuwa anampasulia njia, anapata mtu anampatia kazi, Asenga. anapata chakula cha kula. byashitse nkabura déplacement. Ikifika na Naremera nkigora Nilikuwa avuga ati byiza nisumu. nahabonye ndava mu marambya n'amaguru kuri Tereze. utukufu nilipoona Sikenga. ndatoka na miguu Mbere mara. n'ubu kubera itike yaciye inkamaname ku musozi ejo n'ubu munsi nabuze itike naje n'amaguru. Na leo kandi ndazi ko nimekuja na nacerewe miguu. cane. amashimwe cyane ku bantu bizera kugeza aho bamenya ngo something is there. Rero mu mpera z'uwo mwaka wa 12 Mwezi wa 12 waratwatuye kuravuga ati ulikiri ubu mwaka ukasema mugiye gutangura mwese mugiye Uyu mwaka kumererwa mnaanza, neza mnaenda kuwa mugiye salama. kubona ibyiza mutari bwabo. munaenda kuona mazuri hamjawahi Rero kuyaonaga. nyakubahwa muvyeyi wacu Mheshimiwa mzazi wetu, jewe uwo mwaka nawutanguranye huyo mwaka nimeuanza na ibyiza mbona ari byiza byinshi mazuri ambayo naona ni akantu mengi. kose nkoze mbona gatera imbere. Kila kitu ambacho nakifanya naona kinasonga Yewe. mbele. Mu bisanzwe naciye mpera mu burimyi ko nabona nyene atakundi nogira Nilianzia ciye kulima. ibihumbi 30 nkavuga ngo ntiguwo kota gatoyi. Yacambira ati wewe ukuntu ndakubona n'ishusho nziza Wegi sina ugenda kuona. wirimire ntangora Weka hivi hakuna gusa. tatizo, wananipatia Achana kwa mafaranga. bure bila kutoa pesa. Hanyuma ubu rero naraguye akarere k'uburimyi. naraguye akarere k'uburimyi. Panuanga ya ugiye kwagura akarere k'amadolari. Sorry, navuze ngo ugiye kwagura akarere mu izina rya Yesu. Professor. Naraguye akarere k'uburimyi nikapanuanga ya ndetse ulimaji. ubu nari mu migambi yo gutangura izo business baguma bambura guzako z'urudandazwa na zone nashaka ko zosengerwa. Na hizo nitaka Hajya mpora ziote. mvuga ngo ndashaka déplacement Nataka ndigora mugabo nkumva yuko ndayirose naho byomfasha ntokwigira nkererwa Ni- ariko nubwo atayumvise sinshika intege. sikati Urarose déplacement business zizogenda neza. déplacement biashara. Abakomye amashimani bagirire neza. Wanaopiga makofi Mungu awatendee mema. Imana ibahezagire mwese. We just love you. Mungu awabariki Shengero dukomere Imana nyote. Now listen. Kanisa tupigie Mungu Maramvya. makofi. Maramvya Buri munsi kila siku. baza urarose déplacement ushaka imodoka Ikindi nacyo urumva ko mfise umuryango baramburaguza aho mba mpanze naho ninashaka ko mumpezagira nkaronka aho ndawutungira. uko nyene Imana yahaye parcelle ujya genda nawe uronga utungira umuryango. Hivyo hivyo. Abakomye amashimani bagirire neza. Naho garis Nadi
ariyo umuntu yibaza ko bino bintu ari bibi. Bino bintu ni bibi gahemu. Inyishu z'Imana sukubona kugira neza kw'Imana. Prophet, uriya muntu aze kundaba dutashe ndamutahane. Hanyuma kandi iminsi yose ku munsi w'Imana azoza hagarara kuri Kenze ku kaburimbo ndamugutanga. Rabare. Wewe ingorane yawe nubizi. Umwanya uza gutaha ikiza kugutangaza. Uza gutara n'abapolisi bagucungera umutekano kuko ukomye amashi anayepiga makofi ukunyene yishuriwe ngaha nawe nyene uraza gutaha inyishu in the name of Jesus.